hama viri jewe ubuzima burahase, viri ubuzima burahase, viri ku mutima hari ibintu bimeze nk'amahwa, viri urazi ko nakubwiye mfise ikibazo co kuzungurirwa, viri nguma nzungurirwa mpagaze nguma nzungurirwa, amaso yose yarabaye ibisebe, urazi ko nakubwiye mfise n'ikibazo c'ahantu ndara n'ukuntu mfungura, urazi ko nabikubwiye, ariko viri wontabarije, viri ntabariza, viri ntume ntahe, imve basi nabonanye n'abakozi b'Imana, viri nukuri je ndahantu bitwa Riyade, wowe nyimba ukeneye inimero za mabuja wanje naho uza kubwira Patrick araza kuzikurungikira, araza kuzikurungikira, ikibazo gihari nta pasiporo ufise, urazi ko bayifashe, nibo bayifise, basi notuma nihereza ibarabara, viri ibarabara naryo harugaye, haguma hugaye ubu singisohoka meze nk'umuntu ari mu gasho, kandi bamaze imisi biga ukuntu bonkatira wifi burundu, kandi urazi ko telefone yiwanje iborotse, carte simu iborotse ata kintu na kimwe nobasha gukora, basi notuma mvuga ati ngura amamega, umutima uriko ibintu vy'amahwa, mpagaze nguma nzungurirwa, mfise ikizunguzungu, amaso yandenze, umugongo uguma undya nukuri, ndyamye sinsinzira, basi viri sabira basi nk'ivyo woshobora, je ntume mpfa nabonanye n'abakozi b'Imana. Jewe mabuja naramubwiye ikibazo ufise, ndamubwira ko ufise ikibazo c'amaso, nguma nzungurirwa, yandebeye ku ruhande ubwo yaciye ampamagara anyereka ibintu nkora, anyereka ivyo nkora, urumva wewe urazi ko nakubwiye ko nguma nkora naba ndi ku binini nahejeje kumpa imiti nkaguma nkoresha, urazi ko nabikubariye, ivyo vyose ukaza urambwira ngo nihangane, mwana wa mama viri birahase, viri wewe ntabariza uko ushoboye, untabarize, ubwo mwene wacu aca aguha izo nimero, mubwire ati mubifashanye muzoba mukoze, kuko urazi ntimwondorera ku mayinite bikunda, urazi ko umurongo w'iwanje uborotse bawuborotse, kandi baguma biga ukuntu bonkatira wifi burundu, wewe rero kugira ingorane nzoza ndahura nazo sinzoza ndazivuga, kubera natanguye kuza ndamurega, urazi ko namureze nkabibwira Amina akamubwira, nabonye bitabaguye neza, bashaka rero ubu barantugaye, yavuze sinzoza ndasohokana n'umwavu, umwavu ndawusohokana nkawugumiza mu rupangu, umugabo niwe awusohokana, ubu sinisohokana umwavu, urumva kubera bazi ivyo baba bashaka bankoreye, bashaka nyene nze nje nyene sinzogire gitabara, jewe ikintu bofasha ntabariza ntahe nje kukwivuza, amaso yandenze, umutima uguma undya, mpagaze nguma ndibwa nk'intozi, umugongo wabuze, ndyamye sinsinzira na gato, urazi ko nakubwiye ko ndara hahandi muri saro y'abagore, wewe ntabariza, wewe ntuze kurindira ngo je turaza kuco tuvugana ko urazi ko mfise ikibazo ca wifi, kandi baguma biga ukuntu bonkatira burundu, ugire ico ukoze, basi Imana izobiguhembera. Muti rero yitwa gute? Ku mazina yiwe yitwa Ninkingiye Vestine. Niyinkingiye Vestine. Ninkingiye Vestine. Niyinkingiye Vestine. Afise ibibazo bimeze gute? Ikibazo afise muri make aragwara. Muko jewe urumva yarakunda kumbwira ibibazo vyiwe ukuntu biriko biragenda. Mu minsi yarafashe aragwara, abanza kubyimba mu biganza, bambwira ati jewe nta maraso mfise nta maraso mfise, bivanye n'ukuntu n'imfungurwa mfungurirwa utwo kurya duke nyene nka turya bagaburira uruyoya rutaramenya kurya, yego, kandi nkakora ibikorwa vyinshi birenze. urumva akora ibikorwa vyinshi kandi ntagaburirwa bikwiye nyene.
alo akora ibikorwa byinshi kandi ntagabarirwa bikwiye. ego arambwira ati jewe gukora ntacyo byari bintwaye iyo naba mfungurirwa tabwaho nkavuzwa. Yego, none yavuye mu Burundi ryari? Yavuye mu Burundi mu kwezi kwa gatatu. Mu bisanzwe twari kumwe muri office itariki ibuririye ko ntayonzi kuko bo baruriye indege hamaje nanje haca hahera indwi zibiri natwe duca turagenda tururira. Urumva yagiye mu mpera z'ukwa gatatu ngo jewe umengo nari nuri itariki 8 z'ukwezi kwa kane. Ma ntacyo cy'ingenzi nuko twumva aho yururiye indege. Sawa yuriye indege mu kwezi kwa gatatu. Amaze amezi 9. Yashize muri Saudia igihe kingana ubwo nyine yashashika muri Saudia no kuvuga amezi 9. Okay, birumvikana. Hanyuma ubu urabona turi mu gihe c'imbeho. Turi mu gihe c'imbeho biteye ubwoba. Arara ahantu habi ntabwo bamuhaye ibintu byo kwifuka. Araryama ntasinzira kubera imbeho. Hama afatirwa indwara umugongo ukamurya. Mu nyuma afatwa n'indwara y'umutima ukaguruma umwiyaka. Amaso nayo aca yarasanzwe agwaye amaso aca aramuvyuka mu maso ngo ni ibintu vyenena nk'inyama kubera mu bisanzwe nta miti ariko araronka. Yaravuze ko agwaye hama arabibwira Karine profi uyu muvugizi wino. Aco yamwishuye. Aca yitabaza umuntu yoba azi icyarabu w'umukozi aca muha nimero ya Inabuja ati mbwirira Mabuja ko ngwaye kandi ibintu vyiko hari imbeho ampa ibintu vy'imbeho. Abivuze rero abimubwiye uwo mukobwa akibibwira Inabuja kaciye kaje umutwe ngo kumba aramureze ngo aratanguye kuza aramutanga aca aramuzanira ibinini. Yego, Mwico gihe yaragwaye aremvye ikintu rero kimwishe ibizunguzungu naho aba yicaye canke aryamye canke aguma azungurika kubera adafungura neza usanga atamaraso afise. Nta maraso afise kuko ngo niyo akomeretse ntava amaraso. Yo mana we. Hama kubw'ico wumva nubwo bugwayi yari afise Inabuja umva kagwaye aramukoresha biteye ubwoba kandi acagira ko anamutuka aguma amutoteza kubera uwo mukubera yaciye k'uwo mukobwa aramubwira ati telefonera Mabuja wuzi icarabo umubwire ko ngwaye andose ibintu vy'imbeho. Ahantu aryama arara muri saro y'abagore. Umva nta security ngafise nyimba ari umwana aje ahita amudondagira ahita agira iki ntavyo gusinzira abana urazi baguma birukanga nyene. Ubu rero avuga ati jewe nguma umugongo iyo ati mu gatuntu haramaze kononekara akoroye acira amaraso. Amaze kubimbwira yasigiye audio kuko bamuha Inabuja amaze kumva yuko yatangiye kuza aramurega yaciye atangwa kuza aramuha wifi naho nyene nkeka yaba yavyibagiye wifi y'imisegonda uburyo arandika message bamukatira iyo message atanayirungitse. Niho rero yaca vyandika akabirungika arambwira ukuntu bimeze hamaje najewe ico nakoze naciye mbanza ndabibwira Karine gushikana n'ubu ntaranyishura. Nca ndabibwira ikigo camurungitse. Aho mwico kigo nandikiye uwo bita Jomba n'ubu nyimba iyo telefone iri mwikonje n'ubu ntaranyishura kandi abona yuko yasomye message. Ikigo camurungitse kiri hehe citwa gute? Ikigo camurungitse mu ndome
icyo ngo ni ota Burundi ikigo kiri mu Carama nabo nta nyishu babashije kumpa nca ndabiha Joel imbare Joel muri ambasade aho muri Saudia nyine muri bajya basabikira ngaho hama inca aca nsaba ngo ndamuhe passport yiwe y'uwo mukobwa caramuha passport yiwe inabuja niwe yifise kuko ugishikino bahita bayikwaka babazi ngo niwe bakuguriye naho niwe wiriye ukimara ukayironderera hama ndamubwira ko ari inabuja yifise nca ndamubwira ati maze rero ahubwo sinzi ukuntu nteye abagendera ndasaba nimero mubi wabo reka ndaguhe nimero ya inabuja urabe ko hari ico wofasha nico ntabwo yansubije sinzi ukuntu mw'uyu mwanya uwo mukobwa mbonye aka message aciye avuga ati mukobwa ubuho ngeze ku kanyuma ati kuko ivyo ubuhoho nahora ntuko na mabuja boss na mabuja bariko baramfatanira niyarangije udukorwa nshoboye mu bugwayi bwanje nadukoze ariko bariko barambwira ko atakintu na kimwe nakoze no kumvumagiza no kugira iki Chanabubwira ati banditse message bahise nta niyaranasoma ko bahita bacamukura mu wifi ahubwo bazobayimukatira burundu je nabwiye ati wowe tenyenya jewe reka ndiko ndagerageza kumva Imana izobikora uronka inzira uronka ukuntu utumuje kwivuriza mu Burundi kukino bavuga ko ugwaye ntuvuzwa none ayo mezi yose hamaze ntiyahembwa oya ayo mezi yose guhembwa n'ukuri baramuhemba no barahembwa nuko ku kwezi ngira yarahembwe basi ngira yarahembwe kuko iyo yabatahembwe yari kubira ikibazo yifitiye nuko kuntu ntafungura aryama habi kandi aragwaye cyane hageze umva nta maraso afise naho yokomereka nta maraso ava ariko akoro hano muri audio yavuze ati nukuri ashaka byibuze atuma aje kugwa mu Burundi yavuze nk'uburaga naje nababaye cyane gose ikintu dushobora gukora rero ariko mugo nukuri muze mwitwarika namwe nka passport ntubo nawe usanga nawe ata passport ufise ata photocopy ufise ejo murazikenera passport zanyu zirabafasha kubera iki mutazibika mu bisanzwe ni hamwe umuntu usanga umengo bavyamucanze oya je nkaje passport naragize photocopy muhira barayifise ikibazo cyose nogira bisaba passport boca bayindungikira ndose ukuntu ndonka telefone none ujya ntiyubatse mu Burundi ntabwo bafise nta photocopy hasize nabo kugira ngo yizane jewe narabagije mwene wabo yavuze yuko ata photocopy yatinze nta photocopy yabo ya passport bafise urashobora kumpa nimero z'iki kigo yaje ko ngahanye tuko turavugana kugira ngo ndabayibasabe reka ndaguhe uwo bita Jomba cha gusa norinda gukupa basha norinda gukupa nkazirondera reka tubanze duheze uhejeje kuganira ucumoma uce ubimpa uje kuganira nta ngorane none usivye hajya kwa Jomba no kwa ambasaderi aho kuri ofisi aho muri arabivuze ko mwaciye ko atakibabafashije kwa ni kwande haje ngo ni Karine ni wari umuvugizi wacu nta kintu na kimwe yigeze abivugako Karine none Karine barakwiye kumutahana agasubira mu Burundi kuko nta kintu numva ariko arabafasha ngaho urumva uyu Karine jewe sinzi ni hahandi nyene umuntu muto ariko aravuga ivyiwe bitumvikwa Karine bose baramwidogera kandi Karine urumva basi baguma batera induru ti Karine botuti je sindabizi wo kwibaza ko atari umurundi Karine nta muntu yumva kuko ugize n'amahirwe mabi ukagenda kuri office ngo ikibazo kikujanye umenya ko ari amakofe n'imigere agukubita nta bindi Karine nawe n'umurundi nk'abandi nta kintu aryanya abarundi Karine
Karine wokwibaza ngo yararose ubwene gihugu bw'ino Saudia kuko ibintu akorera abarundi ntiwokwibaza ko bazosubira guhurira mu Burundi. twebwe twamweretse amakosa yaciye natwe yaradushavuriye ngo turamucafuje gose, ariko mugabo murumva ko mwese mumwidogera n'abandi bamwidogera arakwiye kwihanura kuko natihanura bizomugirako ingaruka. Karine arabangamye mu mpande zose. Hari ukuntu ukiri mushasha nyoko buja ashobora gutelefona ari nk'ibintu ariko arakubwira amubwira we bakubwire yego, ahubwo ikintu aza kukubwira uca wumva ngo niba rero ngo uzi ko waje utiteguye ngo usubire iwanyu, ngo nyimba rero amatwi waje uyicaye ngo kukubwira neza ibyo yamubwiye aragutuka akanagutera kubuja. Jewe hariho kayigeze kunshikira ndagwara amaboko maze ukwezi kumwe ndagwara amaboko, ndabibwira mabuja ko ngwaye amaboko, mabuja nawe aca yibaza ko basi noba mvuze ibitarivyo, aca arondera Karine. Karine ndamubwira ukuntu ngwaye, aca ambwira ngo jiyo ngwara yawe ngo ntayo noshobora kuvuga, ngo muryatavyo ngo ingwara y'amaboko irabaho, ngo niyurushe ngo uruha amaguru, ngo niyurushe ngo uruha umugongo, ngo nta maboko aruha. umusemuzi agusemurira ivyo wamubwiye, niyo wovuga ibidashoboka bivuga uko nyene. Kunzabira umuti yasabiye turya tuntu bamwesha mu kwaha. Mva ngira ko wavuze ko y'amaboko yacu yumva ko ngira incakwaha zabaye nyinshi, ubwakwaha bwabaye bwinshi. Akabe gatwengwa nta keza no kureka dutwenge. Guhera ico gihe navuze ati Imana yo mu gihugu saba rizondengera ntacyo ikibazo nzohura nacyo bisaba ko kinkumbereza kwa Karine shaka kizoba ari icuru. Karine niyahinduka nzoza ndababwira ko yahindutse. Mw'iyi minsi nakoze inkuru y'uwo mushiki wacu yatashe uyu munsi, hari watashe uyu munsi sinzi ko mwabibonye. Twabibonye burya umuntu arose naho sahima cha asimbira kuri yo cyane kuraba. Yarameze nabi cyane gose nukuri, uyu Emeline yarameze nabi cyane gose cyane, yaragwaye indwara zitaboneka kandi vyari bigoye kumukurikirana. Nukuvuga ko rero amaze kugaragaza ko agwaye, we yagiye kuri office aho kugira ngo bamufashe, kugira ngo nyene Karine amufashe, yamubwiye ngo ubwo nagurisha ibintu mu Burundi ngo azana amafaranga, kandi agwaye aremvye, yamaze amezi hafi umwaka ari mu kazi, amezi 10. Yumva yari umuntu yashaka akazi ariko nyene yaciye agwara. Ubu haize iminsi 2 tumaze gushira amakuru hanze kandi biriko biragenda neza. Yaciye agenda aramubwira, aramwegera ngo fata audio, ngo vuga ngo je ngomeze neza, ngo nta kibazo ufise, ngo nukuri ngo Karine ngo ameze neza, ngo nta ngorane. Izo audio sinanazivugije ariko wanashaka ese ibintu nzanagira ibanga ngo mbyeno nazivuze, urumva ngo Karine ngo nta kibazo afise, ngo arakome, ngo adufata neza, ngo aratugaburira. Umva ingira karagatuna ariko nimba yazari inkoni zari zimurigo. Iyo bariko bagutera ubwoba nyene uraheze ukavuga ivyo bakubwiye kugira ngo wirenganire. Kuri kw'Imana umve, reka nukuri ndeka ndazivuze, reka wumve hano. Amande Emeline burya jewe sinari namenye yuko amafaranga bayakoresheje muhira bagura iparasera. Urabona abantu turino ntitumenye ibyo amafaranga bayakojeje hiyo, niyo mpamvu nari navuze yuko nokwitabulira itike nkataha hakiri kare kubera ubugwayi bwanje. None urabona muhira amafaranga barayakoresheje bayagura iparasera, niyo mpamvu nashimye gutabaza kugira ngo bantaburire itike ntahe. Na ubundi Karine nta kibazo afise n'ukuri araho, hama indya ziba zihari, gusa je igituma ntafungura no kubera ubwo bugwayi bwanje. Nayo Karine nta kibazo afise. Aha rero yibaza ngo niba hari wenyene ari kumwe n'abandi, nkiyamutegetse ko ayivuga nyuma yo nkoze ibiganiro bishika kuri 2 nerekana ukuntu Karine abafata nabi.
ndayivugije kubera ko ndi mu kiganiro nawe n'ukuri sinari kuyivuza mugomba ngombye kugira nawe ayumve kuko ndaza aracumbiza ikiganiro ayumve ibyo rero bigira umujanja umundi munsi yaciye afata hari uwarahara atarya acaragenda aca amafotora ariko bashagera mugurira indya nyinshi yaranambye ari mu guhwera umumvire kabisa acaragenda agura indya nyinshi acarazana baca baramufotora ariko araryasha ku bantu bankurikira ndagoma ndamubibutse ku bantu bankurikira ni uwo twigeze gutabariza yitwa hino hepfo yitwa ndiko ndamuraba ndi dosiye yambabaje cyane gose ariko angarukira mu ntuzenya mu kanwa yitwa ngo namushikiriye n'intuzenya ni ntunga yitwa izina rye niko ndarira yitwa undi kazi yitwa nde yitwa nguyu umurundi kazi nkaba n'abahajya mu kiyange cya mbere muri zone buterere nkaba nasafiriye nko muri ofisi yo muri arudawiji arudawiji isigaye imeze neza yitwa ntuzenya yitwa ndabibagira yemwe yitwa ubu yarankoze ku mutima mana yanje mu bantu bose twagiye dushira amakuru hanze yarankoze ku mutima baci bagenda baramufotora ariko ararya barerekana ngo ararya ngo ntashonje kandi yaranambye ari mu guhwera yaraheze icyo reka ha reka ndakubwira ariko murabona nikana bari izina giye ntaribonye sindavyemera nanje yitwa nde anagize ko atashira ku izina giye byaje gute ngo ndi gushaka izina giye koko mana yanje mu gice ca kabiri umurundi kubera baba ari benshi mva ni benshi cyane yitwa niyubahwe Florence niyubahwe Florence urumva acaragenda babasha mufotora reka ndagacishemwe abantu bazo bari mu kiganiro baze kukabona bacaragenda baramufotora ariko ararya nguyu ndamucishemo abantu baze mu kiganiro baze kumubona yari yaranambye asigaye ku mutwe urumva reka ndamubereka abantu bariko barakurikira nguyu yaranambye asigaye ku mutwe baca baragenda barafotora berekana yuko ari umuntu mwiza bamufata akavideo bamwambika ibigufa byo mu gatuntu barabinyegeza ubwa mbere uko yarameze bariko barabibona n'ubwa kabiri uko narose amakuru ameze baca bamufuka bya bigufa bamwambika igikwembe nawe uraza kubibona mu kiganiro urumva bashambwira ngo vuga ngo umberewe neza ngo nta kibazo ufise ngo vuga baramutegeka ibyo avuga aravuga araheza ku bantu bankurikiye reka ndamubereke neza kuko ibi bintu biba bikenewe ko turabishira hanze kugira ngo abantu babibone neza ibyo bakora byose bikora kawusudi kugira ngo gusa bahenda abantu hano ku bantu bakurikira bacabana ngaha mu kiganiro ca mbere aho twatabaje umushikiranganje Albert Shingiro kandi yaciye ataha niwe muntu yaciye aronka itike mu minsi itarenga ingahe gusa yaciye ataha dusha dushima Imana so ngaha akwera abantu bankurikiye bariko baramubona ukuntu yarasigaye ameze yari mu guhwera baca baramwambika impuzu baragenda baramufata video bananyereka ariko ararya ngo amerewe neza kandi abantu babona ukuntu ameze urumva
ngo amerewe neza ngo nta kibazo afise. N'ubu rero Emeline reka ndabigeze ngaha ntamuvukumira agahanga. Emeline nawe ameze nabi navyerekanye ariko acaraza mvindi ya kabiri. hamwe ikindi naco Karina ameze neza tubanye neza nta kibazo gihari Mvuge navuga ahubwo barungitse ajya amavideo nta kibazo na kimwe je tubanye na Karine uravyumva. Muravuga umenga ariko ararira niba ngo Karine ngo ameze neza ngo ameze neza ngo ameze neza urumva ivyo bamutumye ngo avuge. bamufatiye ko n'ubwoba uko bari kumuteza ubwoba gusa kugira ngo bashurwe. Wewe yemereye nabi aragwaye mugabo yatashe Imana ishimwe. Rero Karine ntameze neza donc nshaka ahindure ingeso ahindure ingendo ivyo ariko arakora ntariko abikora neza uko yabwirizwa kubikora siko abikora muramwidogera mwese n'abandi bakamwidogera kandi siko vyabwirizwa kumera. Karine ku bantu batamuzi nzomwerekana undi munsi reka ngiye kumwerekana sindiko ndamupromotinga. Karine nahinduke amarira y'abantu arahuma. Karine uzosanga Imana imuhaniye nahinduke kirazira kwiteza imivumo y'amarira y'abantu kuko abantu bose bafashe kuri ofi utashe yabanje guca ni wabimenya kugira ati inzara yahatse urumva inzara n'icayi cya mukaru ntaguha. Ntabwo ari byiza rero ibyo bintu nuko reka tubandanye rero duheraheza tuvuga ko uyu none mubona nk'uwo mugenzi wanyu twamufasha gute kugira ngo ibintu byiwe turabe ko nyene byogenda neza. Ikintu cyo kumufasha nuko yorondera agataha hama akaja kwivuriza muhira. Ibyo ko twebwe ibyo ntitubishoboye nta n'ibyo dukora ntibaza bamwe babikora ntibaca banatwumvana nabi ahubwo reka ndaza gusaba pasiporo aba bantu ko wumva ata pasiporo afise ndaza kuyisaba iyi agence yiwe yamurungitse kuko yo yifise bifise fotokopi hanyuma tuzobigiye nko twama tugira n'ivy'abandi turabe yuko ababijejwe bamutabara numva atakindi nakubwira gisumba icyo. Muri make umva twebweje nkanje je simba nzi ukuntu biba bigenda mwebwe nimwe ya inzira bicamwo kugira ngo bitinde bikunde nayo nkanje nzi ngo kumbe ngo umuntu avuze abivuze kigira iki kirarita niko ndavyibaza ariko nk'abantu mwebwe mba musanzwe mubikora mubimenyereye mutabariza abandi ni mwebwe muba muzi inzira bishobora kuba vyogenda bicamwe nayo nkanje nzi kwera ukuntu bishobora kuba. Urakoze reka ngubwira ikintu kimwe urabona ingorane mwe mubwira ibintu vyanyu ntibimenyekana kandi murabinyegeza ubushikiranganji ntibumenya ingorane mufise ibi ndavyemeza ubushikiranganji ntibumenya ingorane mufise ambasade ntimenya ingorane mufise nimuze mubikira nimero za ambasade mu telefone kenshi base kwita busubire urungike audio urungike amafoto niko kazi kabo mpaka babafashije mugabo urumva kubera ko bamwe mudafise nimero za ambasade abandi badafise nimero zo muri ministere hariya bice bituma mudahamagara canke mutabibabwira ngo babimenye hama bafashe aho ndabibonera nuko ibibazo biboneka neza bigaragara iyo bibashikiriye barabikemura bacagira ingufu bagakemuka. Urazi ikibazo aho kiba kiri rero batubwira ati niba ibintu ubonye ariko biragenda uko banza wihangane aho tuba twabanje kuguma tunwingisha turabe ko kumbe ibyo bibazo ko biyumvira bakabiheba abo bakoresha bacu uko twebwe bariko baraduha inyigisho batubwira uti nubona batakugaburiye uyu munsi urabanze wihangane urabejo kubironka uko rero tuza kubivuga ibibazo vyamaze kugwira ikibazo cyamaze kuba ikibazo umuntu yamaze kuba nabi ni kwa kundi umuntu aba yagumye yihangana arabe yuko ibintu bitinda ngo bihinduke uko yubaje
Okay. We ubu muheruka kuvugana ryari? rero uvuga ndi umusitiro kwa gatatu kuwa mbere Mm. kuwa nengo Rero reka nabwira ikintu kihari ndiza mubagira inama iyo byo babwira kuri office ngo gumaho iyo ubonye umunsi wa mbere 2 3 indwi ya mbere bitagenze neza hagarika akazi gose umushwane bakujane ku kazi canke nyine indwi ya mbere niyo kubashira ku murongo bakamenya kurya apana guhatirako canke bagagusubiza ku kazi bagukubita ntibakwica urumva urendegeye indwi ya mbere irakwiye ko uzocuga muri wa wundi nyene bakugenderako ivyo nivyo ariko umuntu ariko usanga umuntu afise ubwoba yuko bava bamwica ino kwica umuntu ibintu bisanzwe ni nk'agakoko bakubesha jewe abantu bose maze kwandikira canke nkahamagara b'abarabu baca basujana abantu ku biro n'uyu munsi rero wamujanye n'ejo rero wamujanye kubera iki baba bazi ko mutagira biwanyu iyo abonye telefone iriko iragukurikira ntashobora kugirira nabi ibi nkubwiye n'ukuri ndabanze kubigenzura iyo utinye abona ko utagira iwanyu iyo atawukuvugiye abona ko utagira iwanyu ikintu kibahana bajya abantu rero ntubatinya kandi ugacurondera abantu niyo baba abandi bakobwa bakabandikira ama message nivyo so rero reka twizere ko Imana iza kumutabara nawe nkuko itabara abandi kuko urumva umuntu ariko araraga kurya ngo biranse nta kintu afise ngo agira apfe vraiment amajambo je yambabaje hano hariho amajambo n'ukuri kw'Imana numvise numva ntekigongwe reka ndiko ndaraba amajambo wandungikiye hano aya majambo yasinzi ko aya amavi virijeho ubuzima burahagaze viri ubuzima burahasi viri ku mutima hari ibintu bimeze nk'amaho viri urazi ko nakubwiye mfise ikibazo co kuzungurirwa viri ngoma nzungurirwa mpagaze ngoma nzungurirwa amaso yose yarabaye ibisebe urazi ko nakubwiye mfise n'ikibazo c'andara n'ukuntu ufungura urazi ko nabikubwiye ariko viri wo ntabarije viri ntabariza viri ntahe imve basi nabonanye n'abakozi b'Imana viri n'ukuri ndahana bitwara yade ubonye mbukeneye nimero z'amabuja wanje naho uza kubwira Patrick araza kuzikurungikira ikibazo gihari nta pasiporo ofisi urazi ko bayifashe niko bayifise basi notama niheretse barabaravira barabanajo harugaye haguma hubuye gusigisohoka ameze nk'umuntu ari mu gasho kandi bameze nk'isi biga kuntu bunkati agufi burundu kandi urazi ko telefone wanje iborotse hateze n'iborotse atakintu na kimwe nobasha gukora basi notuma mvuga ati ngura amamega umutima uriko ibintu vy'amahwa mpagaze ngoma nzungurirwa mfise ikizunguzunga amaso yandenze umugongo umunja n'ukuri ndyamye sisinzira asivira isabira basi nk'ivyo woshobora je ntume mpfa nabonanye n'abakozi b'Imana uramutse kurindira ngo je turaza kuco tuvugana ko urazi ko afise ikibazo cawe kandi bagoma ariko ukuntu bonkatira burundu ugira ico ukotse basi Imana izobiguhembera jewe mabuja naramubwiye ikibazo ufise tubwira ko ufise ikibazo c'amaso nguma nzungurirwa yandebeye ku ruhande kuko yaciye ampamagara anyereka ibintu nkora anyereka ivyo nkora urumva wewe urazi ko nakubwiye ko nguma nkora naba ndiko bireragiye ko imiti ikaguma nkoresha urazi ko nabikubariye ibyo byose ukaza urambwira ngo niyihangane mwana wa mama viri birase viri wewe ntabarize uko ushoboye untabarize ingomwene wacu aca aguha izo nimero mubwira ati mubifashanye muze wamukoze
kuko urazi ntimwondorera ku mayinite bikunda, urazi ko umurongo w'iwanje uborotse bawuborotse kandi baguma biga ukuntu bonkatira wifi burundu. Wewe rero kugira ingorane nziza ndahura nazo sinzoza ndazivuga kubera natanguye kuza ndamurega, urazi ko namureze nkabibwira Amina akamubwira nabonye bitabaguye neza, bashaka rero ubu baramugaye yavuze sinzoza ndasohokana n'umwavu, umwavu ndawusohokana nkawugumiza mu rupangu, umugabo niwe awusohokana, ubu sinisohokana umwavu, urumva kubera bazi ivyo baba bashaka bankoreye, bashaka nyene nze mve nyene sinzigire gitabara. Jewe ikintu bofasha ntabaritsa ntahe nje kukwivuza, amaso yandenze, umutima uguma undya mpagaze nguma ndibwa nk'intozi, umugongo wavunitse njyane sinzira na gato, urazi ko nahuye ko ndarana hahandi muri saro y'abagore, we ntabaritsa. Okay, izi ni audio ziwe, ariko rero iki kintu bivuga ngo pasiporo ntimuze mugiye kubiharura mu bintu musiga umerewe nabi, igire pasiporo, Imana izoguha iyindi pasiporo, ntukaze murayiharura kuko pasiporo niyo umuntu ahiriwe, urumva niyo umuntu ahiriwe vraiment. So reka rero reka ndagushimire, reka tugerageze mpaza nimero hanyuma tugerageze kureba ko tworonka vyangombwa tubitange aho bwiza gutangwa ariko yoruhuka. murakoze cyane, hinge cyenda ziraba rero cyenda zibarukira. Nimba atakobongera ko canke ubutumwa utanga je nagomba ndagusezere. Oya ntacyo norenza ko kabiri, ntacyo nokongeza ko ndibaza nuko ivyo twayaze birakwiye, naje hariho ibintu bariko ndumva batanguye kumpamagara. Sawa, Imana ikugirire neza. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Sawa, murakoze. Nshuti mwavyumvise, nta byinshi ngomba kubabwira, burya nuko nyene abantu bameze, abantu baragowe, ntavyo tuzi, abantu no gupfa barapfa ntitubimenya, nk'umuntu ko akiri mutoya, sinzi ariko urabona ko akiri mutoya. Nk'ubu rero akavuga ati ngomba gupfa, ntihagire icyo bibwira abamurungitse, ibi bintu bizo guhagarara. Ubushikiranganje bubwirizwa kugira utuguvu, ariko barabikora n'ukuri nta kibazo kirimo, ntaco ndabidogerako, ariko bano bantu bakashaka ikitsure kinini ku buryo uruhusha babaha bidaherera kurungika abantu hariya gusa, bashireho akantu ko gukurikirana abakozi, kuko urumva kwaba bahura n'ivyago hariya muri kontra kubera ko ababarungitse batabakurikirana. Abatazora kurikirana abakozi babo nzoza ndabazanira ngaha n'amanimero yabo n'amafoto y'ama agence yabo kugira ngo aya ma agence muyatinye, kuko babara abagome kusanzwe. Amanyanga yabo yose tuzoshira ngaha kugira ngo muyamenye, kugira ngo ni wihenda uze wihende ubizi twarakuburiye. Murakoze rero, mu kanya ndagarutse. Sinzi ko navuga ko ari inkuru nziza canke n'ikintu nciye nishimira, kuko inyuma y'ikiganiro naciye ngerageza kurondera uyu bari batubwiye mu kiganiro, turaganiriye neza kandi ambwiye yuko ikibazo ngo bagiye bagifashe nka nkama, ngo bagiye kugikora gutunganya kino kintu. Yambwiye ko ikibazo akizi, yampaye message bandikiraniye, ambwiye yuko ngerageje kuraba ngaha, ambwiye yuko ikibazo ngo bagiye kugitunganya, ngo uyu mushiki wacu barabigikwiriye, nimba ari gutahanwa canke nimba ari kuvuzwa canke nimba ari kumuvugira bagatangira kumugaburira. Babikoze gutyo baba batemuriye umutwaro, kuko natwe ntidushima gukora ibiganiro byinshi, ariko ndabashimiye kubera ko baciye babanguka kunyitaba tukaganira, kandi tuganiriye neza. Rero tuzogaruka ngaha tubashimira mu minsi 2 canke 3 canke mu ndwi imwe, ikibazo uwo muvukanyi wacu Niyinkingiye Vestine cagenze neza.
kandi tubaye turashima ko ubudaha umuhango ntagabana. Urabona nyine burya ibibazo nkuko narababwira kenshi usanga biba kubera ko usanga mwene aba batabimenye, mugabo iyo babimenye kenshi hari igihe baca bagira utuguvu hamwe bikagenda neza. None ko abariho batelefona aba bose nabo bagatinya amatelefone yaba nyene, birangira atashe canke avuwe. Ni mu bintu bibiri. Bano b'amajansi, abakozi b'amajansi nibo bantu bica bagakiza. Iyo bagize inguvu umukozi arataha canke akavuzwa canke akagaburirwa, ubu afise ingorane zumvikana. Ariko ndashimye cane gose ko mu by'ukuri batuganirije neza kandi bavuze yuko kino kibazo bakizi ngo bagiye kugitora, bagiye gutorera umuti. Murakoze, turamushimiye n'ukuri ubu yatwitavye muri ota Burundi.